twaje gushyira ibibazo ahabona hanyuma twese hamwe tubitorera umuti, uwo muti aba ari wo tuzokoresha igihe cy'amatora kigeze. None rero jewe ku bwanje naje nitwaje ibibazo nipfuza ko navyo vyoja ku meza kumwe n'ivyo namwe mwaje muzanye. Muri ivyo bibazo mfise ibibazo bitatu nanje shira ku meza. Sinazanye inyishu, nazanye aha ameza twese dutorera umuti hamwe ibibazo twaje tuzanye bijanye n'amatora. Nashaka kubaza abari ngaha, ikintu twari dukwiye gukora tutahora dukora kugira amatora yizerwe. Ni igiki twategereza gukora tudahora dukora kugira ngo tuce tugishira ngaha naco tugikore amatora aze yizerwe. Ndashaka kandi kumenya igituma abantu ivyavuye mu matora bavuga ko amatora yagenze nabi, bumvise amajwi ariko batavuze ko habaye agatosi bakiriko baratora. Ico ni ca kabiri. Ikigira gatatu ni umwitwarariko ufise kandi numvise ko ufiswe n'abarundi benshi. Ni ikibazo kijanye no kugabanya amahera akoreshwa mu matora agakora imigambi nkenerwa y'abene gihugu. Akarorero nararavye ajya amahera uwo kurako igice cayo akayakoresha mu gutanga amazi ku mitumba, yotanga amazi ku gice kinini cyane cy'igihugu, ingwara zigaheza zikagabanuka. Mbega nyene kuri iki nyene naco ndagisasa, ntawokoresha abakorera bushake ko amatora atarenze iminsi 2, hakaba abakorera bushake bakora kugira ngo amahera yahora akoreshwa tuyajane mu bindi. Ivyo nivyo bibazo jewe naje nzanye ku meza y'ibi biganiro. Nico gituma namwe ndabahamagariye kuzana ibibazo mwitwaje kugira ngo twese hamwe tubironderera inyishu izotuma tuja mu matora dutekanye mu mitima, tukagira amatora atagira akanenge. Murumva yuko rero umwe wese ivyo yazanye nashire mu mutima iwe ko atari vyo atahana, aza gutahana umuti wa twese. Uwuca yivumbura akagenda, abasigaye basigara bararondera umuti kandi ubu azowunywa. Nico gituma vyiza yobandanya agashimikira ku ciyumviro ciwe kugira ngo twese tuvyumve kumwe, hanyuma tugende dufise imiti twese dusangiye.